Ego tumeze neza turashima. Sawa turaza turagani ni mukazi sawa mu boss araje. Cyane imiryango turi guhiga ubuzima dukora cyane tugakora n'ibidusumba ingufu kugira turabe kw'imiryango yacu yobaho yishimye. Fata ukuboko Yesu ntunegure je ndarushe turi kure cyane imiryango turi guhiga ubuzima dukora cyane tugakora n'ibidusumba ingufu kugira turabe kw'imiryango yacu yobaho yishimye. Nta muntu n'umwe atifuza ubuzima bwiza ahubwo byanka twese twirutse amahera turayaronka kaduca mu myanya y'intoke nutwo tugeze ngo turarose telefone igasona. Alo yo musimare kwa muganga. Imigambi twari dufise ikabirahagaze tukabanza kwirukira umuryango kugira ubeho neza utwo umuntu yarose twose tugaherera mu miryango kuko twavukiye mu miryango ikenye. Nitwe twenyene twifasha tugafasha n'imiryango. Fata ukuboko Yesu ntunegure je ndarushe turi kure cyane imiryango turi guhiga ubuzima dukora cyane tugakora n'ibidusumba ingufu kugira turabe kw'imiryango yacu yobaho yishimye. Fata ukuboko Yesu ntunegure je ndarushe turi kure cyane imiryango turi guhiga ubuzima dukora cyane tugakora n'ibidusumba ingufu kugira turabe kw'imiryango yacu yobaho yishimye. turakumbura imiryango tukabura uko tugira tukiyumvira gutaha Oya ntibishoboka kuko ntacyo turaronka miryango mwihangane, ariko twizeye yuko hari umunsi tuzoronka natwe tugataha tukaja mu gihugu catwibarutse tugakora ibyacu tudakoreshwa n'abanyamahanga. Uwo munsi ndawurindiriye nizeye Imana izobikora nanje nongere mbona umuryango. Fata ukuboko Yesu ntunegure je ndarushe turi kure cyane imiryango turi guhiga ubuzima
dukora cyane tugakora n'ibidusumbya ingufu kugira turabe kw'imiryango yacu yobaho yishimye. Fata ukuboko Yesu ntundekure je ndarushe, turi kure cyane y'imiryango turi guhiga ubuzima, dukora cyane tugakora n'ibidusumbya ingufu kugira turabe kw'imiryango yacu yobaho yishimye. Fata ukuboko Yesu ntundekure je ndarushe, turi kure cyane y'imiryango turi guhiga ubuzima, dukora cyane tugakora n'ibidusumbya ingufu kugira turabe kw'imiryango yacu yobaho yishimye.